Right, ndaguha ikaze uri kuraykurikirana Isanamu TV online aho uri hose ndizera kumeze neza. Nitwa Jibril canke Mr Celeb, ndaguha ikaze muri the profile. Uno munsi nkaba naje ndakuzaniye igihangange umwe mu baririmbyi ba kera, ladies and gentlemen, azi kuririmba cyane, abantu mukunda kuja kuraba ama live music, muja mu bari butandukanye, ahora bateramisha n'indirimbo nziza, afisijwi. Ladies and gentlemen, yitwa Vianney Bigirimana, abenshi mu muzinga Vivy Muyomba, niwe tugiye kubana nawe muri the profile, ikiganiro kiguha akaryo ko kumenya vyinshi mu buzima busanzwe bw'abastar, uko basanzwe babayeho n'ubuzima bwabo bwa misi yose muhira apart yo kuba abastar. Reka ndamuikaze Vianney Bigirimana muri the profile uyu munsi. Ikaze brother. Murakoze cyane. Umeze neza? Cyane gose. Wow, ndaryoye kuba duhuye muri Isanamu TV. Nanje naona ko mwateye imbere cyane. Oh, Imana ishimwe. Umwaka mushasha watweze. Okay. Waraheze mugabo niho tugihura. Yeah. Okay. Uyu munsi naguhamagaye kugira ngo tuyage duheze tuyagira abantu bahora bakubona muri music batazi mugabo ibintu bitandukanye like Vianney Bigirimana ninde. Tureke ijya Vivy Muyomba kuko Vivy Muyomba tuvuze Vivy Muyomba baramuzi. Dushaka tuvugane kubijanye na profile yawe ya Vianney Bigirimana. Andashaka kuyagira bari ko baraturaba Vianney Bigirimana ninde, yoba yavukiye he, ryari, yoba yarize cyane. Nyuma Vianney Bigirimana ni imfura mu muryango, nitwa Vianney Bigirimana, mvuka mu Kamesa ku Musaga. Mu muryango w'abana bangahe? Mu muryango w'abana 10 kaburi imfura. Abandi imfura. Okay. Warize amashure asanzwe ya like ndazi kwandika. Okay. Neza cyane. Impamya bushobozi urayifise? Urayifise ziragoye. Ubushobozi usanga iyo ufise naho uyifise tarijya abantu bashaka, impamya bushobozi ni ubuzima. Ego. Na iyo ufise yo hari gihe batayemera ntubizi. Okay. Kuba ariko baraturaba, maybe barashobora kuba bazi umuryango wawe, bazi ati Vianney Bigirimana ashobora kuba afise umutambukanyi babana, mugabo niturabasha kumenya neza yubakanye ryari n'umutambukanyi wiwe, and maybe kuba tamuzi tubababwire. Yitwa Lina Blanche. Uramuzi? Yeah. Twarubakanye rero bana na Lina Blanche, nta wundi mutambukanyi mfise, umutambukanyi umwe. Umaze imyaka myinshi? Uko ndi imfura. Umaze imyaka myinshi? Sinkunda gutora. Sinkunda guta chandondera ibindi biragoye. Ego kabisa. Okay. Kuba ubana n'umustar umuntu aririmba nawe ukaburirimba, ndashaka kumenya hagati yanyu mwebwe, muri mwebwe ni kiye kintu kibahuza kikavuga ati ubustar dushire ku ruhande, turi umugabo n'umugore mu nzu. Intambamizi bari nyinshi. Amahoro. Okay. Urukundo rurimo amahoro nico kiduhuza cyambere. Usanga twibera iparadizo. Okay. Music career yawe uba wayitanguye ryari? Nayitanguye kuva nkiva mu nda ya mama nari umuririmbyi. Music career yawe canke urugendo rwawe rwa music kuvuga ati ndatanguye kuba umuririmbyi, uba wabitanguye ryari? Kuva nkiri muto, kuva nkivuka. Yes. Impano yawe wayibonye ukiri muto? Yego, kubera nakuze ntanguye guca ubwenge nacinja kuririmba muri eglise. Nayitanguye nkiri muto, kuva mfise 10 nararirimba. Tuva muri eglise tuja kuririmba secular music. Sinzi uko muyita mwebwe. Niko bayita secular music. Ariyo gospel akabaho na secular music. Ariko yote ni music. Yes. Okay. Umuryango wavyakiriye gutuvuye muri secular, muri gospel neza ko ntaba maramaza icyo nkuramwe barakibona, mfise indero yayindi yo mu muryango. Umva bateza kuvyakira neza kubera ndabaserukira n'umuryango mu gihugu. Inyuma y'umuziki ni kiye kintu wahora ukunda utaratangura kuririmba? We nakubwiye ko natanguye kuririmba ndi muto, wumva no ukunda iki? Birashoboka ibikorwa byo muhira, ndero y'u Burundi, kurima, korora, no gucuruza ndabikunda.
Oh, mugabo sindabitangura nk'ubu bishitse ukareka kuririmba oya noreka kuririmba gute umuziki ntushobora gute kandi we nturirimba bose bararirimba n'ujya araririmba bose kuririmba ni mu mutima ni ngabirano bose bararirimba mugabo icimana yagucaguriye n'ico ukora mugabo urashaka kuririmba none uririmbye ureka gucuruza cyangwa ukareka kurimba bisigura ko apa y'umuziki urafise ibindi bintu ukora none utarimye wobaho gute ibiharage cyangwa ukorora kicyangwa ugisagara nyine ukarima oya none gisagara nico kirimwe ndimo gusa uraje hirya igisagara n'ahandi amatongo mu gisagara mwarayahejeje amatongo abantu heza urahazi ndazi mukamesa narabonye kabisa kugasozi kwa Muyomba ahantu heza cyane yego kabisa ndashaka kumenya icyatumye utangura kuririmba cyatumye ntangura kuririmba nakubwiye ko ari ingabirano nakuze ndabyisangamwo sinokubwira nta kintu cyatumye ngende kurondera amanoti ngende kuronka iki no icyo nashatse kuvuga maybe urashobora kuba wavuze ati je nshaka gutangura kuririmba mugabo mfise iyi ntumbero intumbero nuko igihugu kimenya na hanze y'igihugu niyo target yanje hama bakamenya ko ndumuririmbyi urumva kuririmba ijwi ryanje ricamwe byinshi racamwe impanuro guhanura kuvuga message nuvuga message yanje iciye ngaha guhanura urwaruka abantu batandukanye n'abatamakazi erega indero igumizwako n'abatamba baratindero n'abahara n'abatamba basaza nabi singwaruka gusa yes urumva rero indirimbo zituma uguma muri cyakindi turabavugishwa bazi ndakugenda umuvugishwa nashaka kumenya intumbero wari ufise mu gutangura career yawe ya music naho yo bigeze kuri uwo mwanya ugerageje kuraba imyaka umaze uririmba gushika kuri uwo mwaka wa 2021 intumbero iri imbere iri kuragenda mugabo urazi yuko ibintu bigenda buke uravye n'igihugu ko kimeze no kuna abanyamuziki turonka umwimbo wacu mu byo dukora usanga intumbero iriho mugabo sijya yayindi wifuza gushikako biragoye n'urugamba rukomeye uracyayigwanira n'ubu nuko ndimwo nawe ndibuko ndaje nihajya nyene akenshi ugerageje kuraba indirimbo za kera n'indirimbo zuwe abaririmbyi ba kera mwarakora indirimbo ikaba hit mu mwanya muto kandi gakundwa bivanye n'ukuntu mwandise indirimbo zanyu ikamara umwanya munini n'uwo wakiji radio ugashiramo indirimbo Muyomba Muyomba lelelelele ukayishiramo ukayumviriza ni indirimbo idata umwaka canke idata uburyo ugerageje kuyumviriza ariko ugerageje kuraba abubu bararirimba neza barafise n'ama platforms menshi ariko indirimbo zabo irashobora kuba hit y'amezi 2 3 4 bigahera je ndashaka kumenya nk'umu artiste wowe nk'umuririmbyi ivyo bivana niki ivyo bivana n'ukuntu akanovera ku muziki w'u Burundi karapunguza kwanza kandi kubera abantu bariga cyane biga ivyo bahanze urumva aba journaliste mwarabaye benshi nawe urimo urumva mumaze kuba benshi muca mwugurura imiryango ibintu byo hanze ibintu byanze bimaze kwinjira mu rugo umenye yuko ugumugwana kugira urabe kukundwa cyane mu gihugu ahuri nk'akarorero urambabarira nkunda kubivuga cyane sinzi ariko ni vyiza kuvuga ikintu je narabaye nko muri Tanzania imyaka itari mike ndirimbo yo mu Burundi ivuga hari abantu baba muri Kongo ndirimbo yo mu Burundi ivuga no mu Rwanda no muri Kenya uranyumva no mu Buganda East Africa yiwatu turi muri East Africa twese mugabo nta ndirimbo yo mu Burundi ivugayo ubaza ko ari kubera iki kandi muri aba journaliste benshi umujabuka n'imbibe n'ivyuma byarabaye byinshi ariko nico gituma indirimbo zita akanovera hakiri kare kubera abantu ntibaronka umwanya wo kumviriza ivy'iwabo urumva imiryango yuguruye usanga uri kurumviriza ivyo hanze ukaca usanga wewe umengo ntacyo wakoze indirimbo ikacita akanovera hakiri kare rero mwebwe aba journaliste twebwe kwanza mwebwe ni mu bituma twebwe tudashika ahantu namwe kubera kera twe dufise radio imwe mugabe radio imwe
indirimbo twarumviriza indirimbo z'abarundi tukazimenya cyane none ubu ni kubera iki kico n'ikibazo nayo cyo nikiba nanje ngiye kukibaza abankuriye cyangwa abantu basanzwe bakurikirana oya ntaho bibaza ntaco bazokwishura ikintu gusa bakwiye gukora no gukunda ivy'iwabo urumva bari abarundi turirimba neza niwo mudiho wacu nimushake ko dutamba nk'abanani nk'aba Nigeria nk'abaki yes biraryoshe uhuye n'umu Nigeria agatambe akaririmba ururimi rwiwe n'umudiho wabo nawe uri umurundi ukaririmba bica bikunda mugabo muguruye imiryango ntibazodukunda na rimwe tuzoguma dukora umunsi umwe indirimbo iva mu kamesa idashika mu kinanira no mu kamenge ntigushikira ntumva ni problem ifoko tugikosora icyo kintu mumfashe kuvuga Muyomba na manasemereye mugabo mengo abantu nitwumva neza. Okay, ubu niwe yaririmbye Muyomba. Inyuma imbere yuko duheraheza ikiganiro cyacu ndashaka abariko baraturawa right now tuyumve Muyomba turi live muri Isanamu TV online. Yes. Yeah, turirimbire gato abariko baraturawa nabo bumve ko turi kumwe na Vianney Bigirimana canke Vivy Muyomba uwandise ya ndirimbo ya kera ya indi mukunda Muyomba mitikeje wenge Muyomba mitikeje wengende Muyomba nabaza nagahamba esugukunda utagukunda ma birajyana nk'indayo mu mpuzu ningoguha umuntu adashima mama biratera inunu n'agahinda nofuma ngenda nofuma nigira nkibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nigira nkibera ku gasozi kakure. Wow! Urakoze cyane ndagushimire kuba watwigoreye uraza muri Isanamu TV online muri profile ikiganiro gica kuri Isanamu TV kikuzanira abastar batandukanye cyangwa aba famous wamubona ku television baririmba indirimbo zitandukanye cyangwa bakina amafilm bagira ibintu bitandukanye usanzwe ubona ku television mugabo utazi ivyo baba bacamwe mu buzima busanzwe. Nari kumwe na Vivy cyangwa Vianney Bigirimana muri the profile aho yagiye byinshi mu byo utaruzi hama ndamushimire cyane kuba yatwigoreye. Murakoze cyane nama kunyumvira. Yes. Nizere kandi ko nitwakwifuza kandi ko woza muri Isanamu zo twiga. Yes. Kuba ariko baradukurikirana bashaka kumenya Vianney Bigirimana ariko bategurira iki muri 2021 bitega iki? 2021 barabizi ko nta mission senso narababwiye yuko nawe duhiganwa mu kubera no gukora ikintu ciza kugira abantu bagishime. 2021 narabaye Paradiso narabaye Tereza mu misiri imbere ndiko ndategura album yanje Paradiso ndirimbo yanje ndayikunda cyane. Karibu. Kandi nikindi utaruzi reka ndakivugire kuri kamera arambabarira ariko agutegurira ikintu kiri very special cyitwa album muzokibona vuba cyane kiraza. Yes, ndagushimire cyane ndagushimire nawe wafasha kanya kuturaba kuva aho twatanguriye ikiganiro naha tugihereje hama ndakwibutsa nimba utaragira subscribe ladies and gentlemen bikore ku rukundo gira subscribe kora kuri ako gakengeri kari ngaha nyene ku ruhande uhejeje ucugira sharing canke urungikire abandi yo link baturabe yari the profile muri Isanamu TV online nitwa Jibril canke Mr Celeb duhure kandi next time muri profile bye bye.